Bagabo reka ndabereka ingene ndatetse umusosi w'indagara igice ca kane. Bagabo genda utora akayi wicare tuyage gatoyi. Ndakubwiza ukuri umusosi wari uteye ubwoba. Ndatanguye ndinika indagara zanje. Bagabo n'amazi. Ntuhangire amazi siramwo nta kibazo. Hama rero tusukako akunyu hejuru hamwe kabe karabomba n'indagara. Turi kurunga indagara. Ndakubwiza ukuri. Hama rero tutangura woza amaveji yawe. Hari abantu bagomba guhangira ku mazi n'ukuri aho Imana yaduteye iteka n'amazi n'ukuri ntiyigera kama nka Burundi. Ndakubwiza ukuri bagabo n'ukuri nuronge neza umucafu uvemwo kuko n'ukuri ibi bintu bahora babitera imiti. Ndakubwiza ukuri utagize rero ngo wirinde wewe nta wundi muntu azogufasha muri ivyo. Leta yo yigomba kugusahura agasase gasigaye kari ku $5 atangya zirimwo. Ndakubwiza ukuri hama rero ukata iyo paprika yawe neza uko nyene ubibona no kuri kw'ifoto. Ntutere induru ngo utangure guswana ngo ndiko yandazikasuko. Nta kibazo ndakwereka imbere ikintu tugomba tubikore. Wewe ubuzi kundi ukuntu bikata nta kibazo. Ntutange ingorane muri komentare. Nukuri ugomba kubaho neza no kurambira mu gihugu ni witonde. Bitonze bivyara ibidahumye. Ndakubwiza ukuri bagabo niyo seleri bagabo y'igiti muyitondere neza ikunda kugira utuntu tutunuzeye bagabo bukebuke nyene uko mubibona. Amakaroti n'umusi ndagombye gukoresha 2 nayene yari mato nta kibazo mugabo turamanaginga mu buzima. Rega nuko ubuzima bwa misi yose no kumanaginga nugufata amazi ukagira umuvinyu nka Yesu. Ndakubwiza ukuri burya Yesu yatwigisize ibintu byinshi. Ndakubwiza ukuri mugende mwigeko kuko nakuri azi kwigisha. Ndakubwiza ukuri ndagomba kuzoba muri bigishwa biwe mugabo ngo nta bagore babamwo ngo nta bagabo gusa. Ndakubwiza ukuri uko n'akarenganyo muga ntaco. Eka tubandanye urugendo twari dutaye umurongo ngaho. Bagabo nukuri ufata ko kuma usiremwo y'amaveji uhezeze guhonda gukata. Bagabo biramvanga kirundi hamwe hamwe. Bagabo mutse mufata mudusiremwo vyose aha nta munyu canke ibirungo usiramwo ubihonda uko nyene wabisizemwo uca usiramwo n'amazi igerasi yose y'amazi uko nyene hama utereka kurako kumuca ufyonda. Bagabo ndakubwiza ukuri ibintu n'ukuri biri danje. Bitanga kubona danje bitaranaza mu ziko hari akantu niyo vyaza ku ziko. Hama ufata ucukemwo mw'isafuriya ntihagire ibindi uzamwo. Witonde urabe neza ivyo nsiramwo kandi ngomba ndabikubwire agapiripiri gatukura niko utanguza. Ukazufata n'akunyu ugasiramwo. Aha tugomba rero kurunga aya maveji ibirungo. Akajinza kabuze cufata vyose ubivemwo uce wicara nta kibazo. Aka gakimji koko ntabwo ari mpaka mugabo utagafise ukoresha tomate isanzwe nta kibazo n'ivyo birakora. Mugumanzu yihonde usiremwo utuyiko 2 twa aroma yoyo iraryose indya gusa ni nkaka magi bavuga kazotwica n'ikiyiko kinini c'isukare. Hama rero cukoroga bukebuke. Oya aho wokoroga bigatubwenke nta kibazo. Koroga uko nyene ubibona nta kibazo usiramwo akarumiyo. Ndakubwiza ukuri ucufata mu yindi safuriya nsasa. Rero aho niho tugomba tugirira ibitangaza. Ucusiramwo amavuta ya olive. Ndakubwiza ukuri yava Palestina. Bagabo nico gituma ntuzigomba kwiba. Ndabibwiza ukuri hama rero cufata bagabo ivyo usiremwo indagara. Amavuta yasushe mwebwe mwa Eva ndabazi mugomba binyaruka muga urindira amavuta ashuhe muko usukamwe indagara uko nyene ubibona. Genda urabe ya sosi yawe aho yigezeze. Urabona uravanga yatanguye kuvura kubintu ivyo dushaka kuniko tuyishaka. Hama rero ukoroge bukebuke usubiza ku murumyo. Ucubandanya rero ukata ibitunguru vyawe n'ibitunguru vya green bisire mu gakopo. Hama rero niyo ndagara zasha nivyo uza gusukamwo. Urerekana bikwereka ngaho imbere ni mwitonde ntaho turi kuza. Ndakubwiza ukuri
ibiyihuse bivyara ibihumye, nuzivange na zene zita ubwenge. Ndakubwiza ukuri uko nyene ubibona kw'ifoto, ntiwihende. Ndabizi mwebwe mukumba ibinyaruka, kuko n'ukuri ndazi umwanya ko tutawufise iki gihe, mugabo wateguye guteka umusosi nk'uyu wufatira umwanya, sukamwo rero vya bitunguru kubera ubona indagara zamaze kuma, uko nyene uvange bukebuke. Murabona n'ukuri ibintu ngene biboneka neza, urabona izi ndagara n'ukuri, ariko Mana waraduteye iteka kweri, warakoze Mana y'ikigongwe ko waremye indagara. N'ukuri reka tuzibigufasamwo tuzige, ndakubwiza ukuri. Reka rero ndakwereka ibindi tubandanye. Sukamo ka gaspinaci kawe, ibitunguru vyamaze koroha, ucusukamo ka gaspinaci uko nyene ubibona. Ukagura he? Ukagura mu masoko asanzwe, mugabo Kivi niyo ikunze kuba idufise na ntuze na Spar. Mugabo ntibandishe ngo ndabibabwire, wewe isoko ikoroheye aba ariyo ugendamwo, hama rero wugare uko nyene bukebuke. Bagabo haheze akanya wongere ufundurure, hama uvange bukebuke, ususiramwo n'ako gapiripiri ngo ni moyi. Niko mama yavuze zo ngo niko kitwa. Ndakubwiza ukuri ibintu birabereye, reba n'ukuri. Bagabo ze ndahora ndivugira ngo ni gapiripiri monyo, niko ndahora mvuga, sinanzi n'ivyo ndiko ndavuga. Ubona izi ndimi ziracanga sometimes, mugabo nta kibazo, urugendo rwacu rurabandanya. Hama rero ufata ya sosi yavura, utora ibiyiko 3-4 usiramwo ngaho muri ya sosi y'indagara. Murabibona uko nyene? Mana we, ibintu murabona ko ngene biri danje, ibintu biri danje. Ivyo ico cari kigira 3, ndibaza kirahagize. Manza usire ku ruhande, umanza uvanga urabe ko vyavangije neza, nuko ukeneye kongera nuko utakeneye kongera. Mugabo ze mbona umenga biboneka neza, nta kibazo, mbona umenga zirakwira. Hama rero uvange neza intuze y'isosi, kuko niyo irimwo umunyu n'ibirungo vyinshi, kugira ivangane n'indagara. Ntiwihende ngo usukemwo amazi utaramanza gusira ku murumyo. Ndabazi mwebwe mugomba vyihuta, manza usire ku murumyo, wongere uze kugura mu kanya, haheze akanya. Hama rero uvange bukebuke. Aha rero harageze aho ushobora gusiramwo amazi, muga manza ukuremwo ako gapiripiri nikamenere keremwo mufise abana. Ndabiyamize ntimusiramwo amazi asushe, ntimusigira yakanye, ni kugira tubandanye urugendo rwacu nyene vyihute. Nukuri ndakubwiza ukuri, ntidukompire ku buzima muri iki gihe. Uwikompire nyene urabona ko bitagenda neza mu buzima. Nukuri ni witonde, koresha umwanya wawe, ndakubwiza ukuri. Ni munyagire gatoye mu makomentare, mumbwire iyo muri mu gihugu. Zendi Norvege, ndakubwiza ukuri. Ndi muri Norvege, ndakubwiza ukuri. Hahandi hakanye bavuga ngo ni muri firigo. Mugabe Imana igize imisi rutera iteka, hari hasushe iki gihe. Muce mutuzi dukerera, muce mufundikira uko nyene bukebuke. Nukuri mufundura, murabona ko vyari bihiye. Rero uvange bukebuke, ntuvange nk'umwe yataye umutwe. Ndakubwiza ukuri, gira bukebuke nyene uko nyene. Tugomba kuryosha ibintu gusa, ndakubwiza ukuri. Hama rero cyo wanika amazi yawe, ndakubwiza ukuri. Tugomba gucumba ubugari. Bamwe musika muri ubu buraya ngo nta kigori worya, ngo canke ngo nta bugari bw'ikigori, ngo mugomba kwirira amapasta gusa. Ndakubwiza ukuri, murakabona nta kintu muba muri kurya harya, muba muri kurya uburozi. Ndakubwiza ukuri, kuko birya bintu babitekana babisiramwo imiti myinshi. Muga kagori nyene ubuzi ko arakagori kavuye ku giti. Ndakubwiza ukuri, gakoroge utazi kuvyumbura umwafrika. Ndakubwiza ukuri, uzovyikira kuri iyi jana. Aha turacumba ubugari dukunda kiwacu i Burundi, akagori. Ndakubwiza ukuri. Murabona ubwo bugari ngene buboneka neza, murabibona kweri? Vanga neza, ususira ku murumyo uko nyene ubibona. Ndazi ko bese batazi gucumba, hari uwigeze kumbwira ngo ntabuhisha. Utabusize ku murumyo ntibusha. Urasira ku murumyo nk'iminota 3-4, ukongera ukavanga bukebuke, ugasiramwo amazi, ukagenda uhindura
kugira urabe nyene ko akagari koroha. Aho rero naho urashobora kugerekamwo ayandi mazi nta kibazo. Ntitwigora muri iki gihe, ntabwo dukomplika ubuzima. Adamu na Eva barabikoze, wewe rero gerageza amahirwe yawe. Nuko ndakubwiza ukuri, cumba neza, nyamba ukoresha amaboko abiri na yene sirako nta kibazo. Nyamba ugomba kwicara hasi ngo ugire bimwe bahora bagira muri Afrika ngo bakasira amaguru kuri ntuzeye kw'isafuriya bagacumba, navyene ubikora ubishoboye. Mugabo ivyo ntabwo twari dukeneye kubikora ngaha. Murabona ko nkomeye, ndazi gucumba, ndahora ncumbira abantu 9, ndakubwiza ukuri. Mama yavyaye ndwi hamwe nyene na papa twacaye tuba 9, ndahora ncumba ubugari buteye ubwoba bagira ahubwo ngo buzohava bunyica. Ndakubwiza ukuri, reka ndabereke n'ugucumba ubugari ukabukuramwo umwuka, nkuko abanyarwanda bavuga ngo nugukuramwo umwuka. Ndakubwiza ukuri, bagahamutse ubusuka muri ako kantu kweri, ubuzunguze nyene kugira tububumbe, kuko nyene ibintu binyibutsa Afrika. Ndakubwiza ukuri, hama rero ucubenura, ndakubwiza ukuri uko nyene ukubite ko nyene urumurure, ndabibona. Kuko n'indagara rero zaboneka, ndakubwiza ukuri. Ibi bintu n'ukuri ndababwiza uko mutabigerageza muhira muzoba mugowe. Ibi bintu vyari danje sindokubesha. Ni wihereza kuko ivyo wawe n'ivyo uriye uno munsi, kuko ntuzeze uko uzovyuka. Nurye neza ubeho, Imana ko yemeye kubaho. Ndakubwiza ukuri, ndatanguye ku bukoko sindokubesha. Nukuri umukobwa, nukuri Afrika ndayikunda, Burundi bwacu ubukoko nivyo ndibukira kwama n'akadesere k'umwembe. Bagabo n'utwo tuntu sinzi ngene baratwita mu Kirundi. Murakoze.